ndaramukije umutumire ku mazina yanjye nitwa Nduwayo Jean Claude abana media hama nkaba nifuje no kubakeza no kubifuriza umwaka mushasha mu bihe byose tumaze dukorana ibiganiro hama nk'uko ikiganiro kiri ndagomba kugira icyo mbagije Pacifique. Mbega nyakubahwa umutumire Pacifique ninahazwe, ndagomba kukubaza kuvaho amasezerano ya Arusha abereye mu gihugu cy'u Burundi hakabaho ubutware bucanze mu moko yose, aho hashoboye gutsindira umuhari wari uvuye mu ishyamba FDD, aho wahavuye witwa CNDD FDD. Mbega nk'abantu mudaharanira ibyicaro bya politiki ndetse nk'abantu mutigeze muvuga donke mutavuga rumwe na leta, ariko mbabarire cibure ndagishire mu nzira itomoye, nk'abatavuga rumwe na leta dushoboye kuvuga mu mvugo y'incamake opposition. Mbega mwoba mushima iki abo bantu bamaze gushikako? Munegura iki mu biringo byose bamaze ku butegetsi? Ako nakabazo kanje ka mbere. Akabazo ka kabiri ndabaza tuti mbega dufatiye ku kiringo c'imyaka 3 irangiye General Major Varisito Ndayishimiye ari ku butegetsi, mbega ivyo yemerera abanyagihugu mubona yo barabishize mu ngiro? Mbega muri ico gihe hari ivyo munegura? Mbega muriko muraraba mubona ko hari iterambere rizohava ryinjira mu Burundi kuri manda yiwe, canke inyungu amaze kubashikako? Mu gihe tubona hirya no hino hariho ibibazo bya kubura ibitoro n'izindi ngorane zitandukanye, mbega izo ngorane zoba zifatiye kuki? Ubwo ntivyoba bituruka ku bantu mugize opposition n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi? Ndoje Spring Nyandwi ndaramukije umutumire nawe bose dusangiye ikiganiro turiko turavugana ku mwizero w'abarundi aho woba ugeze mu gihe ubutegetsi buturongoye bwijeje ikiringo hagati. Rero jewe icyo nashaka guherako nuko mbona ku ruhande rwanje, ndabona ko ibisata byinshi by'ubuzima bw'igihugu bigeze ahantu hoba hipfuzwa n'umwansi w'Uburundi gusa. Ukunda Uburundi ntiyo kwipfuriza Uburundi ko bwobaho bugeze iyi saha. Umukuru w'igihugu yaje twizeza byinshi bijanye n'ubutunzi, imibano, ariko aho bigeze biragaragara ko umenga hoba hari cyagoranye. Niko ko mu ntango yaratubwira ko afise abuza abo bikorana abamufasha gushira mu ngiro imigambi yiwe. Haragera igihe yikura ko umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni, umwaka urarenze batari kumwe, ariko nta cyahindutse uretse icyari gisa n'icyatomoye imigenderanire yabaye myiza n'u Rwanda, nayo igiye gutosekara uno munsi mu kiganiro umukuru w'igihugu yaremesheje. Biragaragara ko rero umenga n'utwari dusa n'utwigoro koko ntayo twavuye, ntayo turaja. Ahanini rero akabazo kanje kavuga ngo none ko demokarasi ari intwaro y'imigambwe myinshi, aho tugeze ubu mu kiringo kigeze hagati, umugambwe SNL ari utavuga rumwe na leta mu bisanzwe uri mu gihugu kuko iyindi yose iri hanze. Umugambwe SNL ukaba utemerewe gukora inama, abanywanyi bawo birirwa barapfungwa,
bizogenda gute ko amatora atunganywa muri demokarasi kandi umugambwe wiharije urubuga ari umwe rudende, umugambwe wa CNDD-FDD uri ku butegetsi? Ko demokarasi idatsimbataye, stabilité politique ibuze, iterambere ridashoboka. Iyi ntumbero ya vision 2040 2060 2040 Burundi bwifashe 2060 buteye imbere izoshikwako gute mu gihe politike ukwishiye no kwizana mu vyiyumviro kutahari? Bizogenda gute? Murakoze. Mwiriwe neza, ndaramukije bariko baratwumviriza, ndaramukije n'umutumire Pacifique Ninahazwe. Mwatubwiye muti imyaka 3 n'igice amaze arongoye igihugu, mbega niki coba carahindutse ko yavuze ko umunwa wose uzoronka ico urya n'umufuko wose ukaronka amafaranga? Murasubira muti mbega igice gisigaye asigaje, iyindi myaka asigaje kurongora, niki mubona kizohinduka canke nirihe terambere mwiteze? Muri make jewe uko ndabibona, imyaka 3 amaze ku butegetsi nta kintu na kimwe na gitoyi novuga ko Burundi bwungutse canke abarundi boba barungutse. Yavuze wenyene, yarivugiye ati amadolari twayabuze kubera abansi b'igihugu badashaka ko igihugu gitera imbere. Ati hari miliyoni 48 z'amadolari twahaye abantu, ayo mahera baragenda barayaherana, ivyo twashaka ko baja kuzana ntavyo bazanye. Ikibazo canje shaka kubaza, mbega abo bantu bahawe izo miliyoni bayabahereye umunsi umwe? Mbega nimba batayabahereye umunsi umwe, ayo mafaranga ko yari umukuru w'igihugu akabona ko aba mbere bagiye bagaca umuti waherayo, niki yakoze kugira ngo amafaranga mu kigega ca leta ntabandanye agenda amazima yongo? Kera nkiri umwana, iyo haje umuntu kuturamutsa dukunda, twaricara tukaganira, hanyuma akagera igihe agahaguruka akagenda akaraba mu bigega, akaraba ko twimbuye, akaraba munsi y'urugo canke haruguru y'urugo kw'indya zahabaye canke ko habaye isibe zitahabaye. Nico catwereka ko twagendewe n'umuntu adukunda. Mbega none nk'umukuru w'igihugu atwara igihugu, ayo mafaranga yose, izo miliyoni zose 48 z'amadolari zoba zagiye arihe? Mbega yoba yarigeze gusuzuma arabona ko ibintu biriko biratembagara? Hama ikindi kibazo ca kabiri, hariho amastade twumva ariko arubakwa mu ntara zose z'igihugu. Mbega ayo mastade hoba harimwo stade mpuzamakungu nka kumwe duhora twumva amastade olympique ahurirako abantu bose bo kw'isi, yoba azokwinjiza amadolari mu kigega kugira ngo abanyagihugu babukure mu cibo? Nimba ata stade mpuzamakungu iriko irubakwa, ayo mastade ntiboyareka ayo mafaranga bakayaranguza igitoro, umunyagihugu yahora atondera amakara guhera mu gitondo kugeza isaha 8 agashobora kubona amakara, umunyagihugu muto muto. Ikindi ca gatatu, yaravuze wenyene ko ibintu vyamugoye cane, arivugira muri audio ati ahubwo jewe nzosaba Imana inyice, ati kugira ngo ishireho abandi barongozi. Turavye rero ijambo umukuru w'igihugu yavuze, nta cizere na gitoyi dufise cotwereka yuko igice ca mbere aho kigeze cotwizeza ko igice ca kabiri kizogenda neza, ahubwo mu gice ca kabiri ho bizotera biyangara gose bishike hasi kw'itapi. Nivyo murakoze. Murakoze cyane kuri uno mugwi w'utubazo 3 mumbajije, ariko turimwo utubazo twinshi, ariko two nyene tukaba n'utubazo turimwo inyishu. Numva ata kintu kinini nza kuvuga ku vyumviro muhije gutanga kiretse kuvyemera co kimwe namwe.
mpereye kuri Jean Claude wo muri Namibia, yanyipfurije umwaka mwiza, nanjye ndamwipfurije umwaka mwiza kandi ndamushimiye kuko ni umuntu tumaze kuganira mu biganiro byinshi cyane, tumaze guhurira mu biganiro nk'ibi byinshi, abazi utubazo tw'ingirakamaro, kandi nk'umunywanyi wa CNDD-FDD iyo ariko aravuga kenshi mu bindi biganiro yavuga ko ari umunywanyi wa CNDD-FDD, agatanga intererano ziwe z'uko ku rundi ruhande baba ariko barabibona. Rero ndasuye kumushimira ku ntererano akunze kuduha mu biganiro. Uyu munsi ahanini yambagije utubazo nkosore gato, uko yambagije ati nk'ubutavuga rumwe n'ubutegetsi, ntabwo abo muri societe civile twebwe twiyita gutyo, ntitwiyita abatavuga rumwe n'ubutegetsi, kubera ko dufashe ubutegetsi majorite na opposition, abadafise ubutegetsi n'abantu bari mu mugwi umwe w'abanyapolitike bose bariko bagwanira gutwara, hakaba abafise ubutegetsi n'abandi baharanira kubufata, ababufise bagwanira kubugumana, abatabufise barondera kubufata. Ntabwo societe civile iri muri uwo mugwi. Twebwe barakuranwa abatwara, bamwe bari bafise majorite bakahinduka opposition, abari opposition ugasanga nabo bararonse majorite. Societe civile iguma hahandi, ikaguma bose irikira baraba uko batwara. Niko mu Burundi, kubera ko izi mpinduka zitaraba kenshi usanga bariko baratwitiranya, ariko hamwe tworonka ko abatwara bahinduka kabiri gatatu, igikorwa cya societe civile cyo cyumvikana neza kurusha uko bimeze muri kino gihe. Nagomba rero nje ku tubazo wambagije, nibutsa ko ntabivuga nk'uwo muri opposition, ndabivuga nk'uwo muri societe civile. Uti kuva habaye amasezerano yarusha, yahavuye ashikana ku matora yazanye ubutegetsi bwa CNDD-FDD, mbega hari ikintu aba CNDD-FDD bashoboye gushika ko umuntu ashobora gushima uyu munsi, canke umuntu akavuga ivyabananiye? Umva, kubera ko umuntu aba ari nko mu mashirahamwe aharanira hagati y'akazi na muntu, ugasanga ayo mashirahamwe kenshi aba afise igice akorerako, usanga binyorohera kuvuga ivyo nyene tuba dukorerako kurusha muri rusangi. Iyo mbagije nk'uku biranyorohera kuvuga ku gisata c'agateka kazi na muntu. Mbega kuva CNDD-FDD ije turashima ingene ikibazo c'agateka kazi na muntu cagenze? Nta na gato. Co ni ikintu cabananiye gose, kuko mu nyishu natanze imbere nerekanye ingene kuva mu ntango bapfuye gushika ku butegetsi, ubwo nyene ibibazo biteye ubwoba by'agateka kazi na muntu ca biraduka, kugandagura abantu, gupfungira abantu busa, ubwicanyi bw'imuyinga, ukazana kubeshyira abantu ko bagombye gutembagaza ubutegetsi, ipfungwa rya Perezida Ndayizeye n'icegera ciwe, guhohotera Alphonse Marie Kadege n'abandi bari bapfunzwe, ukabandanya ibindi byaje inyuma gose, gandagurwa rya Ernest Manirumva, ubwicanyi bwitwa Safisha bwakurikiye amatora ya 2010, ukazana ubwicanyi bwo mu Gatumba muri 2011, ukazana ibyahavuye biza mu kiringo ca gatatu birimo ibyo kunyuruza abantu, kugandagura, gupfungira abantu busa, ibintu kubuza abantu gusohora ivyumviro, kugara amashirahamwe, kugara amaradiyo yigenga, gufuta imigambwe, n'umurongo muremure gushika uyu munsi akaba ariho turi, bitaratora umuti. Ivyo bintu byose babikoze batabihanirwa, vyongora kuvuga ngo CNDD-FDD hari ikintu nza kuyishimira mu bijanye n'agateka kazi na muntu. Nukuri yarananiwe, yaba ubutegetsi bwa Nkurunziza, yaba Uganda yishimiye gushika no munsi ikibazo c'agateka kazi na muntu carabananiye. Ntaco numva no bashimira aho hantu na gitoyi. Ugiye mu bibazo vy'ubutunzi, maranumva bariko bariha amanota, bo baravyorosha. Ndayishimiye ingene yiha amanota, biroroshe. Avuga ati ejo twari tugwaye kwashi, uyu munsi raba dufise amazu. Usanga woca umwazo ubwo nyine uti mbega uri kuvuga abandi. Yavuze ejo twari tugwaye kashi,
ubu dufise amazu uri kuvuga abandi ariko avuga abaroberi ba CNDD-FDD ariko avuga we nyene nk'indongozi yo ku rugamba batari bafise ibikwiye batari bafise imiduga hanyuma uyu munsi akaba afise imiduga we nyene igihugu kimuha agenderamwo imuherekeza bwoko bwose akaba imiduga irerura umukenyezi wiwe akaba imiduga irerura abana biwe hari uwo ariko arambwira ishuri abana bandayishimiye biga ko ejo bundi aha kuri Montessori i Bujumbura afise abana babiri ishure ritoyi rimwe dufata akarorero k'ishure rimwe higa abana babiri mu bana batandatu biwe kuri iryo shure higa abana babiri uhora biraba niwe yambwiye ati erega n'ibitangaza hariho V8 arakunda kuvuga cyane V8 hariho imodoka ya V8 izana umwana mutoyi ikakigira iyindi modoka iyiherekeza y'abajejwe umutekano hakaja iyindi V8 iza kugira uwundi mwana ikakigira n'abajejwe umutekano bayiherekeza abana babiri batoyi badashobora no gukwirwa mu modoka imwe bateza kuronka V8 zibiri ivyo abiravye nivyo ubuzima bwarahindutse bwiwe uhereye ku mukuru w'ikiroberi yazunguruka igihugu cyose n'amaguru nk'uko ahora bivuga uyu munsi akaba afise umurongo w'imodoka urerura we nyene uwundi murongo w'imodoka urerura umukenyezi hakacaba imirongo y'imiduga irerura abana biwe wumva avuze ati nukuri twarateye imbere uravye tugwaye kwashi tukaba twagenda n'amaguru tutagira amazu uyu munsi nkaca niraba gushikaho umwana umwe wese afise V8 n'abasirikare bamuherekeza nkabangezaho ngura amatongo y'imiryango 300 muri Bugendana nkagura yandi matongo mu makomine abiri ya muri Karusi nkagura ayandi matongo mu Rutegama nkagura hose akaguma agura za Bubanza n'ahandi turumva nukuri ubuzima bwarahindutse yivuze gutyo we ntababeshi mugabo yariko aravuga ubushobozi bw'abandi barundi koko nivyo ibintu avuga nivyo ubuzima bw'uburundi w'umurundi wundi koko umurundi arishimye umurundi yashobora kugura isabuni hari wundi nabonye yavuze ikibazo cy'isabuni ndazahigarukako uko ubwo amasabuni yashobora kugura ubundi murundi asanzwe ntiyashoboye uno munsi ibiro by'umuceri yashobora kugura nivyo ashoboye uno munsi ibiro by'ibiharage yashobora kugura nivyo ashoboye uno munsi ingene yashobora kuriha itike niko ayishoboye uno munsi ubwo aho aba ariko avuga ukuri uravye ingene ifaranga ry'Uburundi ryataye agaciro incuro dufate idolari ryavunjwa igihumbi igihe bafata ubutegetsi muri 2005 uyu munsi rikaba rigeze idolari rivunjwa ibihumbi 4,500 bisigura ko ifaranga ry'Uburundi ryatakaje agaciro hafi incuro 400%. None muri ico gihe ubushobozi bw'umurundi ifaranga ritagaciro umurundi nawe kacagira ubushobozi bwo kugura busumbirije kandi ifaranga ryiwe ryatakaje agaciro ivyo bintu byo bari ukuri naho kivuga uti ubwo mu by'ubutunzi n'abantu buhabwa amanota we yiravye kumwe avuga ati ndanywa umuvinyu w'umuriyoni kera kumbure nagurikiye ribigoranye yovuga ko yateye imbere mugabo aciyaje guharura abantu nabo bashobora kwigurira ikiyeri buri munsi ico gihe akatasanga uyu munsi nibashobora kugigura ico kiyeri rimwe mu ndwi canke rimwe mu kwezi bazobara abagabo urumva ko asigaye avuga ibintu mvuge mu gifaransa ngo monde zibiri n'abantu basigaye baba mu Burundi bubiri budasa hari uburundi bw'abakire nka Ndayishimiye bafise ama V8 banywa imivunyi y'umuriyoni bagura impuzu ku munsi umwe bambara umuntu akisakara miliyoni 80 ku munsi ariko hariho uburundi nabwo bw'abarundi uyu munsi bibagora ingene baronka ico bambara no kubimenya ko ibintu bimeze gutyo rero ku bwanje vyongora gose kuronka ndavye aho igihugu kigeze nukuri vyongora ngene nza kubaha amanota vyongora gose batashe igihugu kiriko kirasubirana batashe abarundi bose amasezerano yarusha ariko arabafatanya bariko barataha bari impunzi bariko baragaruka uyu munsi aho bagejeje igihugu abarundi barahunga abarundi igihugu
bahunga bagira bicwe, icyizere cyari cyaje cyaragiye, bitwa abansi b'igihugu, hasubiye kuba imigwi y'abatera, hakaba indiri z'abarundi bicwa. Umuntu yovuga ngo tugiye kubaha amanota angana gute? Ico bikoze intwaro yose irafise iravuka, igatera iba nabi hanyuma igasaza hanyuma ikavaho. Nayo iyo iwabo yaratanguye hariho icyizere, harabaho ibihe by'agahengwe twagiye turabona, hanyuma ibintu biratera biyangara, harabura ubukosora, bibandanya biyangara rwose kugeza aho tugeze uyu munsi. Niko novuga iyo ntwaro. Hari imyanya igihugu bashoboye gushyira hamwe abantu, umuntu yoshobora gushima ivyo bihe barabishoboye, mugabo hari imyanya n'ivyo bubatse bariko barabisambura, bica binanira ingene amanota iyo ntwaro n'ukuri noshobora kuyiha amanota, kuko urabaho igihugu kigeze kavuga uti igihugu, abariko baravuga bose bavuga bati igihugu kigeze aho umwasi nyene ashaka. Uti President Ndayishimiye wewe ni gute ivyo yemereye abarundi ariko arabikora? Ijambo ngira ngende gako ry'ubutegetsi bwa Ndayishimiye, umunwa wose uronka ico ufungura, umufuko wose uronka amafaranga. Hariho benshi basigaye baza bati niko yarabitubwiye, ico yibagiye kutubwira n'umunwa wande yavuga n'umufuko wande yavuga. Nicyo cyonyene yibagiye ico gihe yaduha icivugo, umunwa wose umufuko wose byo kwande. Aho niho honyene, kuko nkuko avyivugira, abo imifuko yuzuye bariho, abo iminwa yuzuye bariho, abo imifuko yatobotse bariho, abo iminwa ifise ikibazo c'ico bafungura bariho. Umva ni bimwe navuze nti hariho uburundi bubiri muri kino gihe, nkuko we nyene avyivugira neza. Yaratwemereye ubutungane tubwumva ku munwa, ariko ivyo bukoresha we nyene ntibibaho. Uravye abantu namye mvuga bakiriwe imanza mu biganiro byose nagenda bivuga ko ingene we nyene abukoresha, Florian Irangabiye, Christophe Sahabo, abantu bamwandikira bamaze imyaka iri barahejeje iminyororo ntibishugwe bakagumayo, indiri z'abantu bapfungiwe ubusa bibandanya kwa kundi nyene, imanza ziteye isoni zakozwe ku baharanira agateka na muntu, ku banyapolitike n'abamenyesha amakuru, yabikoze nk'uko izindi ntwaro zose zabikora. Nta tandukaniro na rimwe tubona. Umuntu akira uyu munsi mu Burundi kenshi ari uko hari abavugije induru bakumva bararemerewe gushikaho batenda nk'uwo bakamurekura. Nayo ubundi ivyo turiko turabona n'akamaramaza, ubutungane bwo ku munwa, mugabo mu ngiro ntavyo tubona. Gusubiza hamwe abarundi namaze kubivuga vyaranse. Simbona ico kintu novuga nti namaze kubivuga, twomuvuga ko yashoboye naco nukuri. Muraze muramfasha namwe muriko murambaza, muze muramfasha kugira ndonke kumbura ico nza gufatirako. Nayo ubundi simbona ico kintu yashoboye. Augustin Nyandwi yanabivuze neza cyane nawe nyene, arabitomora ati ibisata byose by'igihugu gendaba bigeze ahipfuzwa n'umwansi. Aravuga ati yuko hari ibiboneka ko yoba yari yagerageje ari nk'iyi migenderanire y'igihugu cy'u Rwanda, atariko nayo nyene twumvise ibintu yaciye avuga no munsi byose yabisubitsemwo mabisi. Iyo ariko aravuga bene kujya hari byinshi buriya bitaba binavugwa ahisha abarundi. Iyo aba yobwiye abarundi muri ico kiringa amaze atwara ivyo u Rwanda rwamufashije uko bingana, twebwe amakuru dufise ivyo u Rwanda bwafashije Burundi mu makungu, ibimubona vyagiye biruguruka, buriya vyo bari vyapfuye kwikora kubona urwego mpuzamakungu rwa mbere rwakuyeho ibihano ku Burundi ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye yabaye ishyirahamwe mpuzamakungu rivuga igifaransa rya Francophonie rirongowe n'umunyarwandakazi Louise Mushikiwabo. Kubona Francophonie ariyo yabaye ya mbere kuri ibihano ku Burundi, maze kubikora hakaca ubwo nyene hajya ko abandi bose bagiye barabikuraho, buriya n'ibintu byapfuye kwikora, n'ibintu byizanye. Ibyo tuzi ntoshobora kuvuga ni byinshi. Twe tuzi neza ko u Rwanda rwavugiye Burundi, rwavugiye ubwo butegetsi bwa Evariste Ndayishimiye mu nzego mpuzamakungu zitandukanye, maze bica birakunda ko ibintu byinshi byuguruka byari byugaye
jewe ndazi ibintu byinshi byashobotse kubera igihugu cy'u Rwanda cyabifashije Burundi. Rero kumva uyu munsi havuzwe amajambo nk'ayo twumvise ni ibintu bitangaje, niho namye mvuga nti sinzi ko ari ishavu rimufata agasanga ari amajambo amucoroka atabanje ngira kuyapima, ariko birababaje kumva uko yabivuze ariko igihe yabivuze kandi tuzi ivyo ico gihugu cyamufashije. Akaroro gatoyi mu rubanza rwa General Bunyoni, akaroro gatoyi gusa ndakavuga ko ariko vyavuzwe, nta ukuri kwavyo je ntako nzi ico ngira mvuge ko ngaho ko ariko vyavugiwe mu manza. General Bunyoni bariko baramwagiriza ibintu yanditse mu matelefone, hariho ivyo yavuze ati ngaho murambeshera, kuko murazi ko tuzi ku bitekiniki ivyo bintu kugira ngo tubeshere abantu, ariko hari ibindi yiyemereye atigeze ahakana. Ivyo yavuze gute? Yavuze ati jewe ndazi ko ari igihugu, reka ndakivuga ko yakivuze, yavuze ati ni igihugu cy'u Rwanda cyabibahaye. Nimba rero uwo mukuru w'igihugu uyu munsi avuga amajambo nk'ayo twumvise, yoba ari umukuru w'igihugu yafashijwe n'ico gihugu ku bantu baba bari biteguye kumutembagaza bakamufasha kuronka nk'ayo makuru nk'uko Bunyoni yabivuze, cese ndabizi kuko ntavyo nabagije u Rwanda ngo ndabimenye, Burundi ntavyo bombarira, ntavyo nzi, mugabo byavugiye mu rubanza vyabaye ivyo. Niba ico gihugu caramufashije ubutegetsi bwe bugeze habi, akaba ari we ariko avuga ibintu nk'ivyo, biratangaje. Nk'uko wari ubivuze uti nico yari yagerageje we nyene ariko aragisambura uyu munsi mu bintu avuga ariko arasambura. Wanagiriye ko ku kibazo ca demokarasi, uragira uti mbega none demokarasi irasigura guha ijambo umunyagihugu akagira ijambo mu bugeni igihugu ciwe gitwawe. Hariho ibintu biranga demokarasi kugira ahantu uvuga ko ari demokarasi. Ubwa mbere bwo n'umwidegemvyo w'umunyagihugu kugira ashobore kuvuga ivyo vyiyumviro vyiwe n'ukugira uruhara mu bugeni igihugu gitwawe. Hari ukwitorera indongozi zitwara igihugu, hari ubutungane bwigenga, hari kandi igice gikomeye cy'ayo matora ingene agenda, ko aba ari amatora atagabwa n'uruhande rumwe, abahiganwa bagenda bafite umwidegemvyo ukwiye n'amahirwe akwiye yo gutsinda amatora. Ariko nk'uko bivuze bwa mbere bwo dufise abafise ubutegetsi n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Umugambwe wabaye wa kabiri mu matora yaheruka n'umugambwe CNL wa Gatongwasa. Uwo mugambwe niwo mugambwe userukiwe no mu nama nshingamateka, n'umugambwe urumva wategerezwa kumvirizwa mu ngingo zose zifatwa mu gihugu. Mu bihugu biri mu demokarasi y'ukuri hariho ijambo ritegereza guhabwa uwo mugambwe ugira kabiri mu gihugu. Hageze gufata nk'ingingo zose zerekeye amatora, uwo mugambwe utegereza kuba ufise ijwi ringana n'iryo bazohiganwa. Vyateza kuba bimeze uko mu ngingo zose, haba gushiraho amategeko agenga amatora, haba gushiraho umuguzi uhagarikira amatora. Ivyo bategeza kugenda bavyumvikana ku kantu kamwe kose, kuko uwo muzohiganwa siwe ateza no kuca hagararira amatora kandi ari uwo muzohiganwa. Nuko mwese mwumvikana uzohagarikira urukino ku buryo muba mumwizigiye, niho urukino rugenda neza. Hanyuma hari kandi kugira muje nuko bishoboka nyene ko munahiganwa. None wewe tubonye umukuru w'umugambwe CNDD-FDD ahejeje guca mu mazone yose y'igihugu, ahejeje gushiraho inzego zose z'umugambwe yisunze ingene intara n'amakomine bishasha bizoba vyubatse mu gihugu, abandanya agendera ahantu hose. Ukaca ufata umugambwe ugira kabiri ukawumaza hafi umwaka wabo bugije gukoresha inama n'imwe. Iyo yoba ari demokarasi imeze gute? Ico ni ikintu kidashoboka. Tugereranije na kimwe nanye mvuge imyaka 3 ya mbere y'ubutegetsi bwa Nkurunziza, niko vyahereye kiriya gihe naho nyene tubona bitera biza ko CNDD-FDD yiganza irekurirwa amanama kurusha abandi. Ariko mu myaka 3 ya mbere ya Nkurunziza imigambwe yose yari gishobora kugira inama, vyari bigishoboka ko bashiraho amakomite mu gihugu cyose. Mu mpera y'ico gihe turiko twegereza amatora ya 2010 niho ubutegetsi bwa Nkurunziza bwatanguje ibintu bishasha. Haza imbonerakure zigira amakarashishi, haza bimwe ibyivugo vya hongora injavyi, ibintu biteye ubwoba, batangura kwiruka bafise ibihiri mu makomine atandukanye y'igihugu. Ivyo ni ibintu vyagiye gukomera mu myaka
ya 2009 2010 no kuvuga mu mwaka ugira kane wa Nkurunziza no mwaka wa gatanu. Ndayishimiye wewe nawe nyene ariko araja muri iyo nzira kuko ivyo byatanguye kuvugwa by'abagira amakarashishi ku munsi w'Imana waheruka muribuka ko bavuze nyene mu Ngagara baciye ku rugo rw'umushinga amateka uyu umushinga amateka yahoze ari umushinga amateka w'ibubanza Fabien Bancijanino bakaja ku rugo iwe bari mu makarashishi ku munsi w'Imana bagenda baratuka Gatongwasa bakaririmba Godefroid Niyombare bikaca byo twatubona mu yandi makomine ruguru mu gihugu makomine Giharo mu ntara ya Rutana baranditse ku rubuga nkuko abisabwa n'uburongozi ko bariko baragira ngo demonstration de force aho bari naho nyene nayo makarashisha baje umva hamwe hose mu gihugu biratanguye nkuko byayimeze mu mwaka ugira kane w'ubutegetsi bwa Nkurunziza niko umwaka ugira kane w'ubutegetsi bwa Ndayishimiye bije iterabwoba ku batavuganwa n'ubutegetsi imbonera kure zitera ubwoba hose amakarashishi biraje nkuko byari bimeze ico gihe ariko mu bijyanye n'amanama n'imigambi hari ubutegetsi bwa Ndayishimiye uyu munsi buri nyuma y'ubutegetsi bwa Nkurunziza muri 2008 nkuko byari bimeze ico gihe rero ikibazo cyawe kirumvikana demokarasi ishoboka gute mu gihugu higanje umugambwe umwe gusa imigambwe tavuga rumwe n'ubutegetsi atakibanza yiboneka ko igifise umugambwe udakora gushiraho umugwi w'amatora batabivuganye ko kumbure amategeko agenga amatora naho tuzoraba ijambo CNL izo bifisemwe muri ivyo byose n'ibimenyetso vyerekana ko ibihe biri imbere bishobora kuba bitari vyiza. Amatora ya mbere Nkurunziza yatunganije hari muri 2010 n'amatora yavyaye injyane zikomeye zahamvye demokarasi by'ukuri y'u Burundi na ubu naho Ndayishimiye agira atunganya amatora yiwe ya mbere muri 2020 na hata amatora y'umukuru w'igihugu azoba ari abashinga amateka gusa umurindi biriko birafata vyerekana ivyo ishusho y'ivyo Nkurunziza nawe yakoze muri 2010 nivyo biboneka ko Ndayishimiye agiye gukora kiretse ko Ndayishimiye we tani imigambwe iboneka izoja mu higanwa nkuko byari bimeze muri 2010 imigambwe yari ikiriho biza kunanirana amatora yamaze kuba ucibaza ikibazo gikomeye cyane ati none yavuga ko afise imbono y'u Burundi bukomeye muri 2040 bwifashe buteye imbere muri 2060 umuntu yovuga ko bishoboka gute mu gihugu kitashobora kugira stabilité kidashobora kugira stabilité sindi jambo bihuye neza mu Kirundi n'amahoro n'umutekano gutekanirwa kwa bose n'inzego zikora neza biragoye gose kuvyibaza kuri kurabivuga nivyo igihugu kitagira stabilité biragoye kwiyumvira iryo terambere aba ariko aratubwira kiretse n'ingena narivuga bisa n'ibintu bwa biravuga ngo ni 2040 hanyuma akatubwira ngo no myaka 5 birashoboka ko azoba bihejeje kurundi buzaba bwamaze gutera imbere ukiyumvira ibintu ariko aratubwira kuva biratangaje nibisanzwe biratunaniye vy'ubunyene bavuga ko amafaranga bakoresheje bayabuze ibikorwa byose by'iterambere byokozwe babihagaritse kubaka gusanura byose birahagaze kubera ko ata amafaranga bafise ariko muri iyo budget nyene bakacagumizamwo amafaranga y'ibintu bitagira akamaro bitumvikana amafaranga y'ibikorane amafaranga yitwa ngo nayo gufasha ngo ibikorwa ngo bonnes initiative miliyaridi 3 ahabwa umukuru w'igihugu tutazi amafaranga ibyacaheze akaja gukora namaze kuvuga amafaranga ava mu bikorwa byo kurondera amahoro hirya no hino mu isi hari amafaranga y'abasirikare bagurishwa muri Kongo hari ivyo bintu byose n'ibintu biza n'amafaranga tutazi yaja hanyuma ibintu vy'ingendo ibintu amafaranga ajanye n'ivyubahiro by'abategetsi yo yakaguma gwizwa ugasanga yagwijwe kabiri yagwijwe kangahe amafaranga y'ukubaka ariyo yakuwemo cyo wimvira uti none iyo vision muri ko muratubwira y'igihugu cyateye imbere izoza gute amafaranga y'igihugu ariko arakoreshwa nabi nkuko kose iryo terambere mbere murazi ngene banarivuga cenja ku bibazo by'uyu mukenyezi nawe nyene yavuze neza cyane kuri kino kibazo aho bibonera ko mwese muhuriza ko atakizere kikiriho cizere Ndayishimiye yaje yerekana cyamaze guhera muri kino gice cya mbere cy'ikiringo ciwe we yagize ati mu kiringo gira kabiri ho twiteze ko n'ivyahuha bizohuka ahubwo ibintu
bigiye kuyangara. Yabajije ibindi bibazo ati nko kuguma bubaka amasitade, mbega aho bashyira ingufu muri ayo masitade, niboshira ingufu mu kuzana igitoro. Ubu amasitade yari amasitade cyane cyane ya Nkurunziza, nivyo bintu byaranga ya myaka yiwe navuze. Ndayishimiye nawe, umwe yubatse amasitade, uwundi nawe ari kubaka ngo ingoro z'umukuru w'igihugu ngo mu ntara zose. Kiyumvira umukuru w'igihugu akeneye ingoro mu ntara zose kubera iki? Mu ntara hariyo buramatari, hariyo ingoro ya buramatari. Umukuru w'igihugu ntaza kuba mu ntara zose, ntibishoboka. Izo ntara ukumva umukuru w'igihugu afise nk'ikirimba i Bujumbura, akagira ikirimba i Gitega, sinzi ko atagifise ni Muramvya, akagira ikirimba i Ngozi, akagira ikirimba mu Kirundo, ubu yagiye mu Cankuzo, sinzi izindi ntara zimirije. None mu Burundi ni agahugu gato cyane, intara zose nta na hamwe udashobora kuva ngo ushike mu yindi ntara mu munsi umwe. Naho yobaye afise ikirimba kimwe kikaba kiri Makamba, nico mubuza ko ava i Makamba akaja gukorera mu Kirundo bigashoboka. Noneho tuwe turaretse agiye mu Kirundo byakunda ko aza kurara Ngozi, agiye mu Kirundo birakunda ko aja kurara Gitega. Ari Gitega ashobora kuja Karusi, arashobora kuja Ruyigi, aragenda mu Rutana, aragenda iyo Cankuzo nyene, araja Muramvya, ukaja Bujumbura, uri Bujumbura ku munsi nta na hamwe adashobora gushika. Kandi no muri izo ntara naho atoba yubatse ivyo birimba akabateza kurarayo ntiyobura harara. Nivyo ntiyobura, bakuru b'ibihugu imbere bose baraduga kandi ntibigere babura iyo aho barara iyo babishatse. Kugira yiyumvire kubaka ibirimba mu ntara zose z'u Burundi, ikirimba c'umukuru w'igihugu kica kisaba bwa mbere cyo nyereke yatwara amafaranga menshi kucubaka. Weje kucubaka hari abakozi bateza kuca baguma bakiraba, hari ibikoresho ikirimba c'umukuru w'igihugu kica kiguma gikeneye, amafaranga ya intendance aguma akenewe kuri ico kirimba, abakozi, abacunga, amafaranga y'ibikoresho biteza kuguma vyose ari ivyo ku rugero rw'umukuru w'igihugu. Ukaca wimva ibintu byose kubishira mu ntara zose z'u Burundi. Umuntu yovuga ati bano bantu ukwiyumvira kwabo kubatse gute? Bagasanga ivyo nivyo bintu vya mbere vyihuta. Mu gihugu hariho abana biga bicaye hasi nk'uko President Ndayishimiye yabivuze, mu gihugu tubuze ibintu byose vyankenerwa nk'uko turiko turavyumva, ukumva ikintu kihuta havuye amastade, ubu naho nibirimba vy'umukuru w'igihugu mu gahugu gatoyi nk'u Burundi. Ivyo bitiwe yagize ati uyu mukuru w'igihugu noneho agezaho ahamagara Imana ngo imwice. Ni ibintu bitangaje nkuko nabivuze, ntivyari bikenewe ko arinda no gusaba gupfa. Abonye vyanse yatanga imihoho, igihugu baravuze ati ntigipfakara, aho twari igihugu ntibobura. Ico nibaza ko kitari gisaba yuko arinda gupfa. Wibukije ca civugo ciwe c'umunwa wose ngo uronke ivyo ufungura n'umufuko wose uronke amafaranga. Uca uravugamwo ikintu gikomeye c'imiliyoni 48 z'amadolari, avuga ko arizo zituma igitoro kitaboneka. Yavuze ko ivyo ari guhera muri 2019. 2019 ni ku ntwaro ya Nkurunziza. Mu nyuma yaragirije Bunyoni ko ari maconco yatuma igitoro kitaboneka kugira amukure. Aratubwira ko ibintu abifashe mu minwe wenyene, haraciye umwaka urenga avuze ko afashe mu minwe vy'igitoro. Berbera asohoye amafaranga menshi cyane yahawe Prestige, ishirahamwe rivuga ko ari iry'umukenyezi wiwe. Yagize kugifata mu minwe, yagize amafaranga kuyaha umukenyezi wiwe, ariko ibintu vyarayangaye kurusha ahatari bwabifate mu minwe. None uyu munsi mu kubisigura akoresha bimwe byo muri 2019. Ibi bintu ni kuvuga iki? Ivyo yavuga ko yatoreye umuti nivyo yagarutse gusiguza ivyo mu gihe avuga ko yafashe ibintu mu minwe. Ibi bintu ntivyumvikana na gatoyi. Ibibazo Burundi bufise hari uko gukoresha nabi amafaranga make bwari bufise, hari no kudakora ibituma n'ayo mafaranga aboneka, kuko ayo mafaranga yasahiriza Burundi aho yava harazwi. Amafaranga mva makungu ayo yateza gusubira kubanza kuboneka, hanyuma abarundi bakaja ku kivi bafise ibasahiriza. None ntibashaka gukora n'ivyotuma ayo mafaranga aboneka. None ico gihugu kizokira gute? Tuzogira aho tushitse gute ibintu bibandanije gutya?
mu kiringo cya mbere cya Nkurunziza muri ya myaka 3 navuze ya mbere we yatubwira ko gutera amavoka mu gihugu cyose aribyo bizodukiza, ko bizoduha amahinguriro y'amavoka, ko tuzoyashora mu makungu. Yaravuze ibintu byinshi byatuma ingufu zose z'igihugu ziherera mu byo gutera amavoka mu gihugu cyose, ko tuzoba twateye imbere. Akavuga amajambo ngene abakenyezi bazoba basa bisiza amavuta y'amavoka. Yatubwira iparadizo ariko arabivuga, ariko yagiye kurangiza imyaka 15 atwaye igihugu cyaratembagaye. Uyu munsi wundi nawe ariko atubwira ko urukiza rw'u Burundi ari ubukwavu, ingufu zose z'igihugu ziriko zija mu bukwavu. Ubwo bukwavu amatwi asumira ukumva yaciye aja kurondera akabi gatoyi kabo bakorana, ndabazi ndabafise igitigiri cyabo, ndazi ibyo bariko baravugana. Katagenda kabira ati mwebwe nimwitegure dushinge ishirahamwe rizoba rijejwe inyama z'ubukwavu, nitwe tuzobugura ubwo bukwavu bwose mu gihugu, nitwebwe tuzoshora izo nyama hanze. Umva hariho ikitabwiwe abarundi. Umwe yavuga ati mwese nimworore ubukwavu. Yongera afata igice kitari gito cy'amafaranga igihugu gikoresha, ataye amafaranga yose azoja mu vy'ubukwavu, amamiliyaridi amajana ngahe azoherera mu vy'ubukwavu. Ariko ivyo yamaze kubivuga ku rwego rw'igihugu cyose, akaca agenda akavugana n'abantu bakeyi bamwegereye b'Igitega b'abadandaza n'abandi, agashiramwo abategetsi bo hejuru bakeyi nzi ingene bariko barabikora. Bo mwibanga bariko baravugana bati reka abarundi bose borore ubukwavu, natwe twubake ihinguriro ry'inyama z'ubukwavu ryacu twenyene, maze bazotwororera natwe tugurisha. Aho abarundi bakabwirwa ko babaronkeye umugambi uzobateza imbere bose, igiharuro nicabakeye. Nkuko n'uwundi yatubwira amavoka, nawe ariko ararondera isoko ry'ayo mavoka azoshora wenyene ku giti ciwe, atari igihugu kiyashoye. Ivyo biharuro vya gutyo, abo bantu badukorera ubutunzi bumeze gutyo, biharurira ko bonyene, bipimye kuri bonyene, koko ibi bintu biri mu nzira yo gukiza Burundi? Ivyo nivyo bibazo bitavugwa, hirukanywe abo biravye bakabivuga ko bakabishira ahabona. Murakoze rero mwese kuvyumvira mwampaye, ariko ikintu kibabaje muri ivyumviro byose ni bihurira ku kintu kimwe: umwizero waratakaye mu Barundi inyuma y'imyaka 3 n'igice Ndayishimiye amaze ku butegetsi. Murakoze namwe kuvyumviro mudusangije, murakoze kandi no ku tubazo mubajije. Tuno tubazo turatandukanye, dukora ku bisata bitandukanye, ariko natwe nyine tukagaruka ku bibazo abarundi babona bafise muri iyi myaka. Hariho uwa mbere we agize ati harabayeho impinduka, hariho ubudasa hagati ya Perezida Ndayishimiye na Perezida Nkurunziza, intwara zabo ziratandukanye. We yaronse ivyahindutse, yagize ati nko ku ntwaro ya Perezida Ndayishimiye harahindutse ibibazo bijanye n'imbonerakure, kuko ati mu mwaka wa mbere wa Ndayishimiye byarabonetse ko imbonerakure zitakigira sura ivu nkuko byari bimeze kuri Nkurunziza. Araho n'utundi turere batanze, araja no kubijanye n'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu. Nkuko nari nabivuze mu gutangura ikiganiro, navuze ko umuntu agereranije impera y'ubutegetsi bwa Nkurunziza n'intango y'ubutegetsi bwa Ndayishimiye, muri ico gihe nibisa. Navuze ingene twari turushe, aho igihugu cyari kigeze mu mpera y'ubutegetsi bwa Nkurunziza, ku buryo umuzo wa Ndayishimiye ngira abarundi banafata ati ubundi wese yoza, nta woza ameze nka Nkurunziza nawe no, uko ibintu byari bimeze mu mpera. Rero hariho icyahindutse muri ivyo, uravye hari icyahindutse ntibisa, aho umwiheburo w'abarundi wari ugeze mu mpera y'ikiringo cya gatatu cya Nkurunziza, ingene igihugu cyari cugaranywe. Hariho icyahindutse uravye intango ya Ndayishimiye. Ahubwo ico twavuze ngaha turiko tugereranya intango ya Nkurunziza n'intango ya Ndayishimiye. Imyaka 3 ya mbere yo kwa Nkurunziza n'imyaka 3 ya mbere yo kwa Ndayishimiye, niho ucubona ko basa ku bintu vyinshi,
ahubwo mbere intwaro ya Ndayishimiye ikaza iri nyuma y'iyo kwa Nkurunziza mu myaka 3 n'igice ya mbere. Ari nabyo bice bidutera ubwoba ko imyaka iri imbere turavye ko umwe yatanguye n'ibintu byabandanirije, tukata turaba uko vyifashe mu ntango ya Ndayishimiye, hamwe nawe yogira imyaka 15 atwara Burundi, aho twa tugeze ibintu bishobora kuba bibi cyane, kubera ko barasa kuri vyinshi, hanyuma kwa Ndayishimiye tukabona ari nyuma kuri vyinshi tugereranije nuko byari bimeze mu myaka 3 ya mbere y'ubutegetsi bwa Nkurunziza, aho twagiye turatanga uburorero nko kuri iki cimbonera kure uvuze ko mu myaka 3 ya mbere y'ubutegetsi bwa Nkurunziza niko imbonera kure zaravugwa, ariko ntivyari biteye ubwoba nkuko byahavuye bimera inyuma. Ibintu byagiye kuyangara, gutangura kuyangara mu mwaka ugira 4 dutera twegereza amatora yo muri 2010. Ico nari nakivuze, aho batangura kugira amakarashishi, aho biruka bambaye bafise ibiti, bagenda baravuga indirimbo zitera ubwoba, haca haduka ibyo kurandura amadarapo y'indi migambwe. Ivyo nivyo mu mwaka ugira 4. Turavye naho ingene kwa Ndayishimiye hejeje imyaka 3 n'igice, ibitanguye kumbonera kure nivyo nyene uko vyari bitanguye mu mwaka ugira 4 wa Nkurunziza, niko tubona no mu mwaka ugira 4 wo kwa Ndayishimiye ivy'imbonera kure bije. Ahubwo hakabaho n'ikindi gice caje giteye ubwoba ku vy'imbonera kure, ni gihe Reverend Ndikuriyo abaye umunyamanga mukuru w'umugambwe. Imbonera kure zaciye zikoreshwa inyigisho bise ngo nizo gukunda igihugu, ariko inyigisho bigishwa nyabuna igihugu ca CNDD-FDD yonyene, igihugu kitari c'abarundi bose, bagahinduka abakozi b'iperereza, bagategurirwa imyimenyerezo y'igisirikare. Byaragiye ku rugero runini cyane mu gihe Reverend Ndikuriyo yafashe uburongozi bw'umugambwe. Nibaza ko mu myaka iri imbere bizotera biboneka kurusha uko byari bimeze mu yindi myaka. Ni naho banarungitswe muri Kongo muri ivyo bikorwa by'igisirikare kuja kugwanayo, vyabaye muri kino kiringo ca Ndayishimiye. Ikindi wavuze kuri ibi by'imigenderanire, mu myaka 3 n'igice ya mbere ya Nkurunziza, imigenderanire n'amakungu yari myiza. Amakungu yari agifite icizere, bibaza ko ari bishobora guhinduka, naho hari amaraporo aguma asohoka, hari ivyo berekana ko bakwiye gukindura mu butegetsi, ariko bikaguma bigorana. Uravye ko amakungu yashobora gufasha ubutegetsi bwa Nkurunziza mu ntango, n'ingene afashe ubutegetsi bwa Ndayishimiye mu ntango, kwa Nkurunziza niho byari bigikunda ko bafasha. Ikivyo byo bikanasigurika kubera ko Ndayishimiye nawe yaje Burundi bwari bugifatiwe ibihano, ariko icizere cyari kihari, ibyo amakungu yashobora kumuha kumbure bishobora kugabanuka kubera uko ariko arigenza mu bibazo bitandukanye. Ikindi wavuze ni mu bijyanye n'ubutunzi, cyo kimwe no mu bindi bibazo twari twamaze kubona. Wagarutse ku bibazo bikomeye by'ubutunzi, igihugu kitagira igitoro, igihugu kibuze ibintu bya nkenerwa byinshi cyane bitera bibura. Sinobigaruka kuko byari byavuzwe mu bindi bibazo by'imbere. Hari uwundi munyagihugu w'Imuyinga wewe yazanye ikibazo kindi. Ikibazo kiwe cyahereye hagati, hariho igice tutaronse, mugabo no muri ico gice yatanze hariho iciyumviro yazanye gishasha. We yazanye kino ciyumviro c'ingene abategetsi batera bigarurira amatongo menshi cyane. Ivyo rero byarabonetse gose hamwe mu ntango y'ubutegetsi bwa Nkurunziza. Twariko turavuga ingene twabonye umukuru w'igihugu yadukagura amatongo mu gihugu cose, ahantu hose ukumva ngo imirima y'inanasi y'umukuru w'igihugu ngaha, ukumva imirima y'ibindi ahandi, igihugu cose n'ukuri cuzura amatongo y'umugabo umwe y'umukuru w'igihugu. Iyo mirima ikaba icunzwe ku rugero rukomeye cyane. Ivyo muravyibuka abanyagihugu bavyidogera, hamwe bakavuga abanyagihugu bakidoga ko imirima yabo bayibatwaye ku nguvu, ko yaguzwe amafaranga y'intica ntikize, abanyagihugu bakabura iyo bitwara. Ivyo abantu baravyibuka. Rero umunyagihugu aravuga ati, mbega aya mafaranga yo bagura aya matongo yose angana uko avahe? Ivyo rero uko byari bimeze kuri Nkurunziza mu ntango, niko bimeze no kwa Ndayishimiye. Ivyo kugura amatongo yaje ameze nka Nkurunziza nyene. Amatongo ariko ayagura mu gihugu cyose, imirima
uraho yororera amafi, uraho akorera yororera inka n'ibindi, uraho ariko ashinga amahinguriro y'abana biwe, ibintu byinshi cyane ariko arakora nk'uko Nkurunziza yariko arabigira, nta tandukaniro. N'ibyo byo gushinga amahinguriro n'amasosiyete bisangije canke bashiramwo imitahe, uko byari bimeze kuri Nkurunziza niko bimeze no kuri Ndayishimiye. Kuri urwo rugero nta cyahindutse, barasa, aho barasa. Ni ibintu tutari tumenyereye kubona mu Burundi. Uyu munyagihugu akanavuga ati mbega uyu munyagihugu muhendesha ayo mafaranga muba muharura ko acajahe, mumugurira itongo ryiwe kugira nawe acajahe, bazoca babaho gute abanyagihugu mwaka ayo matongo? Mbega hoba hariho ikindi kintu kinganya agaciro itongo ko mumuha amafaranga y'akanya gato akabara yamaze? Umunyagihugu mva mumukunda? Ikibazo gikomeye navuze cyariho kuri Nkurunziza n'ubu kibandanya. Ubu urabisanga ku mukuru w'igihugu, kaca bija ku mushikiranganje wiwe wa mbere, bikamanuka ku mukuru w'umugambwe, bikamanuka no ku bandi. Ibibazo bishobora kuzoteza ingorane mu yindi myaka, cyangwa tugasanga rero n'abanyagihugu batoka kuvuga ingorane bafite zijanye n'ayo matongo. Hanyuma hari uwundi yagize ati igihugu kigeze ahantu habi cyane, acageraho anasaba ko umukuru w'igihugu yogabanya umushahara wiwe, abategetsi bakigabanya imishahara, amafaranga akaja mu bijanye no kuduza iby'ubutunzi. Mu Burundi siko bimeze, ahubwo biracuritse. Abategetsi babandanya biyongera imishahara, biha uburusho, biha amafaranga y'ingendo, amafaranga agwizwa kabiri uko umwaka uheze, ukabona barayagwije kabiri. Namaze kuvuga amafaranga akigwa mu bintu bidasiguritse, tutamenya ingene amafaranga aheza agakoreshwa. Ubu haje ko ibyo kugurisha ingabo z'u Burundi mu mahanga, ni ibintu biguma vyongerekana bijanye n'amafaranga aja kuri abo bakuru. Ivyo si bishasha. Mu ntango y'ubutegetsi bwa Nkurunziza naho nyene nibukije amadosiye yari ahari, igitoro ca Nigeria, amakaye y'i Buganda, n'ibindi abantu bibuka byagiye biravugwa muri ivyo bihe. Ivyo vyose ni bimwe biza vyongereza kwerekana ko bakuru b'ibihugu babiri basa ku bintu byinshi mu ntango zabo, bishobora gutera amakenga ko n'akazoza izoheza ikabandanya gutyo nyene. Hari uwundi rero yazanye ikindi cyumviro nawe kijanye n'ivy'indero. Ikintu c'indero ni ikibazo nacyo cyatanguranye n'ubutegetsi bwa Nkurunziza. Mu butegetsi bwa Nkurunziza niho haje bazanye iyi école fondamentale ECOFO, muri Abarundi babyita nuko bishakiye, foroma ntahe. Bica biza bikorora gose agaciro akanovera k'inyigisho mu Burundi. Ubu turageze ku rugero bana bashika muri kaminuza yakwandikira ikete ry'igifaransa ukabura iyo kwigwa. Umuntu yahejeje universite kaminuza bamuhaye ijambo ngo avuge urumigwa, kugeza aho bica biva no mu bategetsi batubwira ko ico gifaransa batakijya. Mukuru w'umugambwe atubwira ko ibiharuro ataco bimaze bidafatiswa, ku buryo bitera bica intege n'abana kwiga, batakibonamwo kazoza nk'uko umwana wa kera agiye mu ishuri yabona kazoza mu ishuri. Uyu munsi umwana araja mu ishuri mugabo akabona imbonerakure yo ku gatumba inguvu ifise, ata amashuri ifise, akaba ariyo icuranguza abigisha biwe bo bize, nawe niyo mbonerakure itize, bakaraba izo nguvu z'uwo muntu. Usanga abantu bose bitwa ko ari incabwenge bo mu karere baba bamwo, bikaca bigenda biraduga. Rero mukuru w'umugambwe ujejwe iperereza mu ikomine canke mu ntara, usanga kenshi atize, we ugasanga ariko niwe afise ububasha ku bantu bose. Abize bagendera ku vyiyumviro vy'uwo muntu, bica biduga kuri ba generali bihangange mu gihugu. Murazi ko byatanguranye na Nkurunziza avuga ko abandi bahora bavuga ngo amashuri niyahambaye, ariko ko ubu dufise ba generale bafise amashuri 8 batize, ariko bitababuza kuba ba generale. Izo nyigisho zaje ari mbi cyane, ziratwicira ugwaruka. Ubu rero bica bijanye n'amashuri bayononye, kurongora amashuri bidahagaze ku butwari bw'abigisha nk'uko kera byaba bimeze,
ahubwo bigahagaze kuba umuntu ari imbonerakure. Kuba uri imbonerakure bikagutuma kuja kuba umuyobozi w'ishure, ugisohotse mu ishure utaranamenyera kwigisha, bigatuma umwigisha atagira agaciro, ingene abigisha bahabwa akazi, byose bisanga ari ibintu bibera mu migambwe, ingene banagakora, umugambi ugasanga urafise uruhare rukomeye cyane mugo n'ivyo bintu biriko biragenda. Intwaro ya CNDD-FDD yarishe indero mu gihugu. Hari iciza bari bakoze cyo kongereza ingene abana baba benshi kuja mu ishure no kubaka amashure menshi. Ico cari ciza kuko imbere abize bari bake, ishure ryaca riba ari ryabakeye. Ariko ubu naho ishure ryarabaye rya benshi, haca hatakara kanovera k'ivyigwa, hatakara ingene umwarimu wenyene yumva ari umwarimu w'akarorero ku buryo umunyeshuri yibona mu mwarimu wiwe. Ivyo bitera bitakara, dutakaza nyene agaciro k'ishure ry'u Burundi. Kera ishure ry'u Burundi ryari ryubashwe, wize mu Burundi agiye mu mahanga hose baramutangarira, ariko twarasubiye inyuma gose muri ico gice. Sinzi ingene tuzosubira kuhavyura, ariko nk'uko wari utanze impanuro, ishure nihabwe agaciro gakomeye, inyigisho zitangwa mu mashure zihabwe agaciro. Kumbure nk'uko wari ubivuze, hojaho urwego rw'igihugu rujejwe ikibazo c'indero, kumbure hakabaho ico kwitwa Conseil National de l'Education, Etat General de l'Education, hanyuma Conseil National de l'Education, ku buryo ikibazo c'indero citwararika kugira ngo amashuri asubire ku rugero indero y'u Burundi yari ifise mu myaka ya kera, nk'uko Barundi bari bubashwe mu byo bize. Sindabizi muri intwaro barashobora kuvuga ngo Etat General y'ikintu, iyo ikanakogwa ikaba inama rukokoma, ikiga ibintu, igasohora ivyumviro bikomeye cyane, mugabo wavuyeyo bica bibikwa mu bubati. Twabonye Etat General de la Justice, ukabona mu bucamanza byitwa ko hagiye guhindura ikintu kinini, ivyumviro bigasohoka, hageze kubishira mu ngiro ukabibura. Kumva Etat General y'ikindi, hariho za Forum Nationale ku bijanye n'iterambere, uravyumva iyo bahamagaye incabwenge zikavuga, ukabona ko bikomeye ibintu bivuzwe, ariko ukarindira impinduka ukayibura, gushika bindi Forum Nationale mu mwaka ukurikira bagashobora bakaza bakavuga ibintu bihambaye, ibintu bikaza birarengana gutyo. Hari ikintu giteza guhinduka, nibaza ko tutavuye kwinjira ngira mu mpanuro. Hari ikintu kiwe guhinduka, hakaba inzego, niko CNDD-FDD hariho abantu bagejwe amabanga hambaye cyane mu mugambwe n'iperereza bataba barize cyane, ariko hobaho ibisata bigenewe incabwenge. Incabwenge ziri mu moko yose, no muri CNDD-FDD barazifise. Rero byose umugambwe wari ufise Gervase Rufyikiri, ntawoza kuvuga ngo uwo mugambwe ntugira incabwenge. Incabwenge ziriyo muri CNDD-FDD kandi zize, zageze kure, zize ibintu byinshi, ziriyo. Mugabo izo nazo nyine ntizifise agaciro muri ubwo butegetsi. Wa wundi yagwanye, wa wundi yafashe inkoho, shobora ko atamashuri afise, niwe aguma afise ijambo rihambaye, maze igihangange kiteza kubaha uriya. Ivyo rero yakwiye guhindurwa, ibisata by'abahinga bikarondererwa abahinga nyene, hakaba nk'ivyo umuntu yokwita les conseils nationaux, izo nzego zijejwe gukurikirana igisata kanaka, bikaboneka iyo kiriko kiraja, tukava mu majambo gusa meza, ariko ayo majambo ataho yohava ashikana igihugu. Nuko iyi mpanuro utanze nanje ndiko numva umuntu yoshimikira ko uko biri ku bijanye na education, bivuze bijanye n'indero, niko vyoja ku magara y'abantu, niko vyoja ku butungane, niko vyoja no ku zindi nzego, ku bijanye n'umuyaga nkuba, ku bibazo vy'ubutare, ku bibazo vy'ubuhinga bindi. Izo nzego zirakwiye kubaho kandi zikubahwa, maze umugambwe nawe nyine ukiga kubaha bene abo bantu b'incabwenge babajejwe ivyo bisata. Urakoze cyane. Tugiye gutera turangiza kino kiganiro. Reka twakira ibibazo bindi nka bibiri tuje turangiza ikiganiro cy'uno munsi. Gushika murakoze abo twaganiriye mwese. Incabwenge ziri mu moko yose, no muri CNDD-FDD barazifise. Rero byose umugambwe wari ufise Gervase Rufyikiri, ntawoza kuvuga ngo uwo mugambwe ntugira incabwenge. Incabwenge ziriyo muri CNDD-FDD kandi zize, zageze kure, zize ibintu byinshi, ziriyo.
mugabo izo nazo nyine ntizifise agaciro muri ubwo butegetsi. Wa wundi yagwanye, wa wundi yafashe inkoho, ashobora kuba ata amashuri afise, niwe aguma afise ijambo rihambaye, maze igihangange kikaza kubaha uriya. Ivyo rero birakwiye guhindurwa, ibisata vy'abahinga bikarondererwa abahinga nyene, hakaba nk'ivyo umuntu yokwita les conseils nationaux, izo nzego zijejwe gukurikirana igisata kanaka, bikaboneka iyo kiriko kiraja, tukava mu majambo gusa meza, ariko ayo majambo ataho yohava ashikana igihugu. Nuko iyi mpanuro utanze nanje ndiko numva umuntu yoshimikirako uko biri ku bijanye na education, bivuze bijanye n'indero, niko vyoja ku magara y'abantu, niko vyoja ku butungane, niko vyoja no ku zindi nzego, ku bijanye n'umuyaga nkuba, ku bibazo vy'ubutare, ku bibazo vy'ubuhinga bindi. Izo nzego zirakwiye kubaho kandi zikubahwa, maze umugambwe nawo nyine ukiga kubaha bene abo bantu b'incabwenge babajejwe ivyo bisata. Urakoze cyane. Tugiye gutera turangiza kino kiganiro. Reka twakira ibibazo bindi nka bibiri tuje turangiza ikiganiro cy'uno munsi. Gushika ubu murakoze abo twaganiriye mwese.